urakoze cyane Diodoni muri Goma hariko harabidasanzwe ariko hafi aho turaza no kusimbira muri ville d'Uvira aha mu gisagara ca Uvira uzi yuko kiri mu marembe gisagara ca Bujumbura naho hari byinshi yuko biravugwa yuko hari abasikare b'u Rwanda bashobora kuba bamaze kuhinjira ndetse bikavugwa yuko umwanya n'umwanya umupaka uhuza igihugu c'ubundi ndetse n'igihugu ca Kongo ushobora gufungwa ibi Le Burundi etanu turi kumwe na Cody the Black ava muri BFO News tuje kubagezaho amakuru adasanzwe muri Goma no mu micungararo yaho hariko harumvikana amasasu menshi cyane mu bice bitandukanye haba ngo n'indani hagiye harumvikana bimwe mu bitero birimo imigwano ico wotubarira uwo tubwira ingene vyifashe nkumbure tuza kugera tubandanya n'amakuru y'inama iri kirabera Cangugu mu gihugu cy'u Rwanda igako bategura inama idasanzwe haba inama idasanzwe nayo turashaka yuko uza tubarira hari n'ibiko birabera mu Minembwe muri Ho Plateau hariho n'ahantu byashitse M23 ngo yibye mu bitaro yarayisahuye bitwa muri Tomo ibyo navyone turashaka ko uza kubitubwira tutarandiriye mwe mudukurikirana haba kuri BFO News ndetse kuri Burundi etanu mutugire subscribe sabone nkumbure ibiganiro byacu bibandanye bibashikira mugire jeme iradufasha basanga ikiganiro kiriko kiragira agaciro abantu benshi baramenye amakuru ndetse turiko turatanga ndetse novuga yuko harimo n'amakuru y'ibintu biriko biraba makakanya actuality ntarandiriye Cody ugire kutubwira ibyo muri Goma urakoze cyane Diodoni muri Goma hariko harabidasanzwe ariko hafi aho turaza no kusimbira muri ville d'Uvira aha mu gisagara ca Uvira uzi yuko kiri mu marembe gisagara ca Bujumbura naho hari byinshi yuko biravugwa yuko hari abasikare b'u Rwanda bashobora kuba bamaze kuhinjira ndetse bikavugwa yuko umwanya n'umwanya umupaka uhuza igihugu c'ubundi ndetse n'igihugu ca Kongo ushobora gufungwa ibi byose tubaza kuvyinjiramwo muri ano makuru rero tubasaba kano kanya gato tugiye kubana mukurikirana no makuru kugira ngo mumenye vyinshi biko biravugwa ku mirongo y'urugamba ndetse n'ivyo abantu benshi twoza turirinda muri no misi ubona ko hariho n'amahemera menshi atuma batari bake ibihuha bituma batari bake ivyo bari bazi ugasanga bari kubarajanwa mu nzira kugira ngo bashobore donc kubakura mu murongo wa nyawo yes nkuko Diodoni yavuze muri Goma ku munsi w'ejo amasaha 5 y'ijoro haratanguye humvikana imigwano ikomeye cyane tuza kurabira hamwe ati eske aba ni bande bateye byari bimeze gute iyo migwano harumvikanye amasasu menshi nkuko twavanye n'umwe n'igihugu ari muri Goma atubwira yuko mu gisagara ca Goma muri ayo masaha hariko harumvikana urusaku rw'amasasu menshi ndetse gwanatumye abenshi mu gisagara ca Goma bataryama kubera ko umutekano murumva yuko utarumeze neza bari basuye gutera muri ya quartier y'abategetsi oyaye ntabwo habereye ivyo bintu vyabereye ngaho tubaza kubabwira ubuce vyabereyemo ariko reka tuanze dusubira inyuma gato kubiheruka kubera mu gisagara ca Goma aho hapfiriye mu gitero M23 yigavyeko igahitana umukozi wa UNICEF ndetse igahitana n'abandi babiri batamenyekanye ariko ibi byose bifitaniye isano murabizi yuko mu matohoza yakozwe na Union Européenne yerekanye uburyo M23 ari yonyene bayazane y'iki gitero cabereye muri Goma prove zerekanye yuko drone yavuye mu Rwanda kandi kaba yari isanzwe ari y'u Rwanda yaguriwe mu Bushinwa aya makuru mwarayagize nubwo M23 wabikiba yaragerageje kuraba ukungene yosibanganya ibimenyetso haba mu gukora inama z'agasakisaki bakomenyesha makuru ushoka batangaza kandi FARDC organiza manifestation ibi byose mwarabibonye kugira ngo bashobore gutetura atasyo barazana abene gihugu bo mu Rwanda baje gukora manifestation muri Kongo bavuye za Gisenyi mugano ubwo abene gihugu ba Kongo bacu bajamo n'ingumu n'imigere ivyo kubera gashavu ivyo ndazi mwarabikurikanye rero uno munsi naho hariko haravugwa ibindi bitero vyabaye mu gisagara cha Goma ni gisagara kimaze umwaka n'amezi agera kuri 3 kiri mu minwe y'igisirikare cy'u Rwanda canke igihugu cy'u Rwanda ari bagikontorora ijana kwijana kino gisagara uvuze yuko wazarendo na FARDC binjiye canke n'abarundi novuga ko uba ubeshe cyane kubera basuwe kwiga bakorera ibitero yes kubera ko ibitero
vyavuzwe mu ijoro canke urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu bice byinshi bitandukanye by'igisagara nko mu gace kitwa Ndosho mu gisagara ca Goma harumvikanye ugwamo rw'amasasu menshi ahandi humvikanye muri Ndosho ahandi humvikanye ugwamo rw'amasasu ni muri Keshero Keshero nayo yarumvikanyemwo ugwamo rw'amasasu nganye mu gisagara ca Goma tutibagiye no mu gace kitwa Mugunga ubu n'ubuce butatu Mugunga aya kubera atari muri Kongo biragoye naho harumvikanye ibitero canke urusaku ugwamo rw'amasasu menshi cyane aho mere amakuru tuvukura kubari bavuga yuko amasasu mato atankozi nini zinini zavugiye muri bino bice ariko ukuri no kuherera icyo abantu botahura muri ibi bitero bikora vuga muri Goma niki M23 wacha igihugu cy'u Rwanda turabizi ko gifise Goma a 100% ndetse bamaze gupanga security muri Goma nka yose ibi turavyumvikana rero uno munsi kubera ko pression canke igitutu amahanga yashize ko u Rwanda ndetse na M23 kurujya mu mamabishe ujya Karine Busete yishwe uno munsi M23 iracagerageza kuraba utundi tuntu yokoresha Jean kugira ngo zimanganye kurema yuko atariyo ahubwo wazarendo kuko urabiwazi ko bavuze ko bashwe na drone muga bivuze ati na drone matoza bakoze bacaberikana yuko ijya nzu yarashwe amasasu meshi inkoho zitoye bacha barabaza bati wazarendo FARDC yarinjiye muri rya quartier general barashitse uno munsi rero inyuma gute nuko mundazi mwarabibonye babikurikiranye uno munsi rero bariko bararaba uburyo bozana icemeza nuko wazarendo yoba iri ngaha na FARDC baba baramaze kwinjira muri Goma a 100% nivyo ariko baragira ibi bitero byose urukundo barasa ahubwo baba barimo barondera ngo basubire kuzana bashobore kuronka aho boca FARDC na wazarendo iyi ni ngenda muvano uno musi ko baragikreate utuntu hofete kugira ngo berekane wazarendo iraturashe ngaha iraturashe muri FARDC yinjiye FARDC iraturashe nyine ibintu byo kwifadikiza hofete mugabo bidafise uburemere mugabo ngo igihe babukaranga ngo twari munsi y'urujo tukiri muri Goma mu micungara hariya za Virunga zariya za parke doko muri Nyiragongo ibintu byaho za Karingi muri make merci beaucoup ico kibazo ico gice nico novuga aho si mu gisagara ca Goma ahubwo ni mu nkengera z'igisagara ca Goma ico gisagara niho ivyo bintu biriko niho n'imigwano ikomeye FARDC ikiri niho bakigwanira n'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda ntabwo FARDC ninjira mu gisagara kuko kwinjira mu gisagara kwa FARDC cyangwa wazarendo bo babitaye mu mutego kuba ari nko kwiyahura kubera ko zino nyeshamba murazizi ko zifiseyo abasikari benshi zifiseyo n'abacancuro bazo bari ngaha mu gisagara ca Goma ariko imigwanda ya cyari mu nkengero mugabo urazi ko n'amabarabara menshi bayugaye injira muri Goma uno munsi muri Goma ntushobora kwinjira byoroshe kirete amabarabara abiri harimo iriva mu Rwanda ginjira sinibuka ubuce neza na neza petite barrière na grande barrière ya ubwo buce nibwo navuga ko buriko burafunctiona uno kano kanya rero imigwano iracyari aux alentours ntibarinjira ubwo binjira mu gisagara afite ari ukuntu ngo basha ibi byose arimo babigira kubera bumvise ko FARDC na wazarendo bagomba kwinjira rero bararondera hari n'igihe ngo bazirana no mu bantu babice bazobica bagirize FARDC no ibi beko baragira nyamba uno munsi muri ubuce habe ivyo bitwa imigwano harabuza bahazize ubuzima beshi barazi ni binyene ni kugira ngo bace basora ya matangazo yabo bereka makungu yuko bariko baragira ante bararenganwa ariko c'est pas le cas uko bimeze joueur victime ya joueur victime okay urakoze muri make amakuru dufite ku mirongo y'urugamba ni menshi muri Minembwe turayafise ariko mu Minembwe reka twanze tuyihoze hari inkuru idasanzwe ubundi niyo itwara iyi nkuru yacu ahitwa Icangugu ni mu gihugu cy'u Rwanda M23 igisiri inyesha z'u Rwanda bari kumwe n'abananga bo bajya bose ngo bahakoraniye bategura ibitero ku gisagara ca Uvira kandi amatwa nsumira ngo hariho quelques éléments z'igisirikare cy'u Rwanda baza baramaze gushika mu gisagara ca Uvira ayo makuru ndabizi neza kuyafise ko
amakuru narayakoreye na intelligence ndashaka ubwira ariko baradukurikirana kugira ngo ejo tukababwira yuko peut-être ko umuntu igihe iyo ntambara yo birikiraba umupaka w'Uburundi niho bawuguruye oya turakuca wugagwa peut-être ko ari naco nazirwa rukurukuru ariko baravuga ko n'umupaka ushobora kugagwa anduru ivugira ku gasozi ubusa irico bitubwiye koko ndabizi yuko amakuru ashoboye kuyatohoza merci beaucoup Dieudonné wavuze yuko uno munsi kugeza 16 kwezi kwa gatatu icyangugu mu gihugu cy'u Rwanda ngo hari habaye inama rukokoma yahuje bamwe mu ba chef de commandement muri M23 na RDF kugira ngo barabe uburyo bashobora kuvugurura ibitero ku gisagara ca Uvira mu misi yeze nene nababwiye uburyo M23 iri kiripanga ngaha muri Kamanyora kugira ngo bikunde itangoza ibitero yariko iripanga mu kuhadugwiza abasirikare benshi kwapanga mu kuzana ibikoho binini ndetse n'amakuru yaho dufise narayabahaye muga abantu ntibagikora ikiganiro cyane nuko bazanye n'ibimodoka binini bihetse inkoho aha muri Kamanyora kugira ngo bikunde bitegura ibitero vyo muri Uvira ariko ati cyatumye bino bitero bimera nk'ibiva makariro niki amakuru ndi mu bantu bayakurikiranye cyane mbere wanasaka aya makuru nta barundi barayakora cyangwa abarundi beshi barayamenya niyo mpamvu no munsi nababwira kuti fata gatebe ndababwire ukuri kwiko biraba ku mirongo y'urugamba kuko abariko barampa no makuru nabari siri plus bari hajyanye bariko ravyibonera ndetse harimo n'uburyo bonyine bagambana ugasanga amajwi arasohotse ugasanga turayafatiye hejuru mu kirere rero niyo mpamvu ku bantu mutubresinga tacho muzotubura nzokwama tubaha amakuru uko yifashe rero M23 cyatumye yanzura ibitero kuri Uvira baciye basanga FARDC ingabo z'u Burundi ingabo za Tanzania Angola na Blackwater nabo bamaze kubaka kontinere aho biyitwa muri Katogota Barundi bamaze kubaka kontinere aba Tanzania aba Angola FARDC wazaindo baramaze gupanura bagize uko ahubwo bumva aho urugamba rero no sawa nabo bariko baritegura gukubita inyeshamba bazikure hehe muri Kamanyora ariko M23 niyo yatanguye no mugambi mugabo baca basanga FARDC yavyumvise kare yaramaze kwipanga neza uburyo batora nk'abantu bamenera ngo kugira ngo binjire mu gisagara ca Uvira muri kiganiro wavuze yuko hari amajambo ariko aravuga yuko aho abasikire b'u Rwanda bari mu gisagara barinjiye mu gisagara ca Uvira barinjiye nivyo ahubwo njinda babwire uburyo binjiye mu byagenze gute ego don't miss niko abongereza bavuga ati ni murindire gato kugira ngo ndababwire uko abasikire b'u Rwanda binjiye ngaha muri Uvira ariko ariko ngaha muri Uvira kwinjira barahinjiye ariko kwasoka nico kibazo ndaza kubabwira amanyanga bakoresheje mu kwinjira mu gisagara cha Uvira rero ino bitero byo ko bari gutanguza kuri Uvira byaciye bigabanuka kubera basanze bamaze kumenya umugambi toroshe bariko bakora planizi nama barimwo ni kugira ngo bategura izindi plani bikunde baze binjire muri Uvira bateguye akarere neza nubwo ibintu bitoroshe uburyo bagomba kwinjira barimo barahiga bo nabo bazoha amafaranga uburyo bagomba kwinjira ngana babwiremwo ni ikiganiro cyane n'amakuru nakurikiraniye cyane hafi uburyo binjiye ngaha muri Uvira rero plan urumva zabaye nyinshi askere b'u Rwanda kuza muri Uvira nagenda babwire yuko baji bava mu gisagara ca Goma aya namakuru y'ubutasi ndiko ndabaha abantu b'Imana ntabwo ndiko ndabahenda Imana iri mu ijuru nkuko bayaduhaye yabatorotse turayamenya baje bava mu gisagara ca Goma bavuye mu gisagara ca Goma niko guca baza mu gisagara ca Bukavu bashye mu gisagara ca Bukavu haraburira amabasi haraburira amahiyasi bipakiza kujya kw'abantu aba asivile basanzwe ni ikintu ca gombye kwerekana yuko FARDC yoba yongeye kugambana bushasha uvyumve untegere nimwe ko baradukukirana mu ntegere uburyo M23 ikirinjira ngaha mu gisagara ca Uvira bamaze gushika muri Bukavu baciye bigabura mu miduga umuntu wese ngo urimo batatu babiri bambaye iki civile sivyo ikindi kintu cyari gifise agatosi twebwe ko na leta ya Kongo yoba yaragisamayemo abo bose baje barabafise ama carte de directeur mashasha bazi ko Kongomani badakoresha amakaranga muntu bakoresha bitwa carte directeur bari bazifisa ari zishasha rero bashitse ahantu babafata makuru dufise nuko baza baracora amajatano canke igihumbi kugira ngo bareke barengane ayo makuru yaranshikiriye kandi atakibazo na kimwe byatumye
bagera no ku rugero bashika mu gisagara ca Uvira. Muri Uvira hariyo infiltration nubwo bacungishije amaso, infiltration y'abasirikare b'u Rwanda yarashitse yinjiye mw'ubwo buryo bwo kwekana amakarte directeur mashasha, bakaza bigiza bene igihugu ba Kongo barinjira no muri Uvira ngo ba. Niyo mpamvu no munsi yo turumva Mahimel ntabwo twovyemeza yuko umupaka waherutse gufungurwa uhuzo igihugu cy'ubuni igihugu cya Kongo bo kongera ushobora kongera gufungwa kubera ko umutekano donc ugomba guhungabana abo barimwo baje kuhinjirira no kuhacengeterera bashobora gutanguza ibitero byo kugomba kuza bari bene gihugu ngo amazina FARDC ngo cagisagara ngo kirimo ngo mubwo buryo umva barashaka gushiga iceyi kandi kare kiri hajya babaye bafise infiltration ngaha bizoba vyoroshe kuguma bongereza abasirikare bashaja usange ibitero bice bivyukira muri Uvira hagati bivyuke muri Uvira hagati babasikare b'abarundi n'abakongomani bari hajya muri Katogota bazoca bagira uko barabe hamwe bari bacunze n'ingwano ziriko zirabera bamaze kubona yuko ariko ziriko zirabera bizoba ngombwa ko bakora akantu bitwa hopri yo kugaruka mu gisagara cya Uvira kugira ngo basire sécurité yao bamaze kugira kopiri basubiye inyuma bamwe bari muri Katogota na vya vyuma vyose nabo basirikare benshi bazoca begera imbere basatira igisagara cyane cya Uvira bizoba bigoye cyane kugwanya umuntu ari mu ndani n'undi muntu ari karaza kugana bizoba bigoye cyane mugabo uyibereye serutse ntabwo tuvuge yuko ibyo twe twarinze tubimenya ahubwo yindi yikoreza wowe ntibaba baramaze kubategurira umukenyuro wabo mwiza yaba bafise ubutasi niyo mpamvu ibiyo tubivuze twinze tubimenya twebwe kandi twabaronka ari amakuru atari kwivumbi ireke yuko bo bayimenye byena takamenya ngene bategura karere nuko rero ukuvuga yuko arasikare b'u Rwanda baba bari muri Uvira twabisiguye abari mu nami cangugu mu gihugu cy'u Rwanda baracategura amaplani kugira ngo bashobore kuvugurura ibitero bikomeye ku gisagara cya Uvira. Amakuru nanje nshobora kuba nararose yerekeranye n'ivyo Kagame aragomba guteza intambara kandi iyo ntambara arashaka kwijamwe no Burundi. Ubwo umva ke mu misi heze Kagame akibona ko leta z'ubumwe za Amerika ziri nyuma yiwe ni donc baramubujije gutera Burundi kuko bankangwa intambara y'akarere ariko no munsi ko Amerika yabwiye ati muve muri Uvira vuba rero nta cyizere abagifise cyo ko Amerika kibari inyuma ubagomba baturitsa akarere kose rero washaka rero byose kake kumuriro byose urumva biba kajagara uzoshaka azogwa zosigare uzosha doko umva uco umva muri ingene baba barimo barategura rero byose simpangajwe rero kumva ayo makuru yuko barimo barapanga haba amanama atandukanye ariko kimwe gusa tuvuge tuti wait and see katubirabe sibo bazi kurasa bonyene bazarendira kurasa abarundi barazi kurasa FARDC hibu bose barahari ico novuga coco aba Kagame ariko agomba kugwana nk'intare yibonye kwa maraso uko ntaca cera doko nungi intare yamaze kubo warawigira intare ukabona baragukubita akantu kitwa gode barakuya ucusigara ugomba kugarukana ca cyubahiro kandi arico novuga ati ibi bintu bashobora gusigamo ubuzima abantu benshi cyo gituma twobwira abantu bari ku mipaka y'ikiniki bakaba makini y'abene gihugu aho bari hose bakamenya yuko umwasi atari kure rero tuduze rero haruguru gatoya muri Muvira muri ho plateau aho aravuga ubusuma bw'imiti aba bariba mbere bazi yuko no muri Goma ku munsi wejo bafashe umusikare w'u Rwanda yivye impene bisigura ngo umusoda w'u Rwanda ejo baramufashe yivye impene sinzi agaceri kandi abagace simene yonyene biravugwa yuko mbere mu gisagara ca Goma barimo barakora ubusuma mu mabutike genre nabona hano bavyanditse umva rero turashaka rero tubwire iyo miti ubwo nibayivye kugira baje kuvura abasirikare babo babona ko bageze muri make iyo ubonye barinze bapfa kuvena gutera ivuriro bakiba imiti nuko baba barose inkomere nyinshi bakabura imiti ishoboye kubakwira bose bikaba ngombwa yuko bayirondera ku nguvu vuba bwango rero ngaha muri Itombwe ku ivuriro sanzwe rihari mwiri joro ryatewe n'abagwanyi w'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF maze basahura imiti yose yari iri mu iryo vuriro rero muri Itombwe nayo makuru twavuga ariko nyamba biba bimeze uko nuko haba hariho
ivyinyegeje inyuma rero urazi ko amaze imisi yakora abera imigwano nyinshi biriya bice twabwira nko muri zatwirwaneho ziriko zirakubitwa kandi urabona kugira ngo zishobore gushikira aho zironka imiti ikwiye ihagije inkomere doko barashwe cane bakaba indembe biragorana rero ndumva yuko ariho bana rero imigwano no babwira yuko yatumye rino vuriro rigira ibibazo yibwa hari imigwano yabereye mu nka Minembwe centre za Mikenge Shabunda Mayimingi iyo nibice novuga yuko ejo vyabereyemo imigwano y'inkundura ko nk'amakuru dufise nuko FRDC yarakubise zino muri Karingi ho yarabakubise yamera nabi sinabivuze narabikoze mu kano cejo muri Karingi barakubise yamera nabi beshi barapfa abandi barakomereka ariko ka twigira ngaha muri Maho Plateau Maho Plateau ku munsi wejo harabaye ibitero nuvuga ko bikomeye harabaye guhangana muri Minembwe centre wazi yuko ubuce bwishi bwo muri Minembwe bamaze kufata sike Minembwe FARDC na Wazalendo batanguje ibitero kandi bakoresheje barazanye n'ibitero by'indege vyatumye rero inkomere n'impfu nyinshi ziba nyinshi ngaha kuri kote y'igisirikare c'ikiroberi cy'u Rwanda rero kwiba imwivurira imiti birumvikana ko bari bafise iyo bayijanye bari bafise ico bayikenereye kamwe bafise inkomere nyinshi bafise abantu bakomeretse indembe yego ntwabwira rero ko muri Shabunda na Mayimingi ejo ku munsi wejo habereye ishano hagoye ishano ati guti muri Shabunda Mayimingi haraye mu maboko ya Wazalendo na FARDC mu gihe hari mu miwenyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ni mu migwano yabaye ku munsi wejo aho mbere nyeshamba zarashwe ziriruka amakuru mfise y'umuntu yari muri Shabunda yambwiye ati uno munsi basikare b'u Rwanda mu kwiruka abatsitsirira kubitambuka komoko babaye abatere abatsitsirira kubitaha ba Francine niyo saba basaza ba Francine babaye basaza ba Francine zo rero barirutse baratama Imingi na Shabunda bisubira mu mako ya leta ya Kinshasa twabwira yuko no mu gace kitwa Katasomwa bongiye barakubitwa bikomeye barakubiswe ku buryo inyeshamba ziburiyo ziva niyo zija aho havuyemo abasike 47 bishikana abashikana yabarishikanye mu buryo budasanzwe rero aha muri Mayimingi naho ne barafashwe benshi aho harimo n'umukoroneri abakoroneri n'amajoro bafatiwe ngaho ku mirongo y'urugamba murumva yuko hanze hafatwa abo bantu bari ku rwo rwego abandi bahonye murashaya barabafite bamwe barahasigwa ubuzima abandi barishikanwa muri make barafatwa matekwa ego matekwa barafatwa mpiri matekwa ni Kinyarwanda baraturoze muri nta kuturoga bigenda biza birahuza abantu benshi baravuga ko mvuga Ikinyarwanda mugabo birahakwa gusa niyo mpamvu akenshi muamweza ko mvuze Ikinyarwanda afeterega kenshi tuba tugomba gukoresha n'izindi mirimo na rimwe tukabishiramwo kugira ngo auditeur batwumva bari mu Rwanda cyangwa bashobora kuba maze barumvamwe amavocabulaire bamwe barumvamwe abafasha gushoka batora batahura ico tuko turavuga ego muri make nivyo vy'ingwano nako ndababwira kubiri ku mirongo y'urugamba nababwiza inama ariko irabera icangugu ndababwira imigwano irikiratewe ku gisagara ca Uvira iki ivyumvikanye mu gisagara ca Goma n'ibindi baza twabiciye ku masonga nyamba takindi kibazo mushobora kutubaza twarangiriza ikiganiro ngaho bakunzi bacu ndazi neza yuko Kodi mwashoboye kumwumviriza ingene ibintu biriko biragenda muri Goma ingene ibintu biriko biragenda icangugu hari bitero ngo bigomba gutegwa doko gutegurwa ngo bize bitere mu gisagara ca Uvira bavuze Uvira umve n'u Burundi voilà rero nkumbure ico norangiriza ko nuko no babarira ati babitegure kandi nabo babishiremo professionalism kuko baze babishiremo bya bintu byo kuvuga ngo urumva ngo baraje gutera ngo bazohita bafata ntibafine ego ntibafine akajambo kamwe rero ku bari ko baradukurikirana icambere nuko badukurikirana ndabashimire cyane hari benshi usanga ariko baradufasha mu buryo bucanga ubundi kubera ko tuba twiko turakora muri condition difficile ndabashimira cyane ari abantu badutera inkunga nika abanyarwanda babivuga bagira amazi yo kunywa kuturira ama déplacement bana nk'ubu yuko vyabaye ngomba ko tuja ahantu kure cyane kugira ngo ibintu bigende neza turabashimira cyane kuko batwe ku mutima mwiza badufitiye kubona umuntu atakuza ashobora kurungikira $100 200 n'ibintu bikora abantu bake kandi biba vyerekana yuko ari urukundo agufitiye ndetse anakunda ibintu ukora rero kuba bakeneye kugira ico baduterereye canke kutubaza tuyage turakunda abantu batuyagisha tuba dufise nimero ngaho kuri screen kugira ngo muzice ko bikunde tuze turiyagira abenshi n'abapapa bakuze muduhe
n'amakuru ko mubamuzi byinshi kumbe twe tuba tuzi bike iyo mu biduha hafashe mukabiduha abari sawa rero kana nanjye abakengurukenda bashimire warakoze subscribe warakoze ni ibintu vy'ingenzi na j'aime kugira ngo ibiganiro bibandanye bigushikira merci Le Burundi est à nous BF News. Ciao ciao.